Let's go. Yo, how much? Crazy. How much? Rose in the town, you know I say want you. You go back in the house of the sanga. Hey, We are trying to make a community. yo, kura. Nibakundi ngoma z'igihugu bano bantu zikomera amashi basi. Yo. Aka karirimbo ngomba kuririmba kitwa Kora. Harimo ijwi ryanje n'icubahiro. Yariko arahimiriza abajene gukora nanje ndimo mu bakozi ngomera amashi. Hama rero nakabatuye kabaryohere. Imbere kandi yuko ndirimba yarangabiye n'inkwavu muravyibuka. Ndashaka ndamubwire yuko nashizemo n'izindi kugira zibe nyinshi zo muhamagara zikwiye nk'ibihumbi 2,000. Hama kandi ndamwokorere siko bavyita. Mwarakoze cyane mu mukomera amashi none. Ingabire ivuye ku mukuru w'igihugu ni blessings. Kuva kiriya gihe ngumanurira indege nkomera amashi. Bega bonne selector. Let's go. Mobilize rino sivyo? Abakozi nka jewe mobilize rino twagiye. Yo nuko kuba bose kuronka ibyo fungura umufuko wose nawo ukaba amafaranga inzira she yo gushitsa iryo hasi yose yindi no gukora amaboko mu mpuzu ntabwo ubutari batayira Kora udakoze ntakage ntabwo nabo nikora uwateka ibyisha rije uri mitiro hamuka inkuri ngonera wibuke kandi yuko indari bahomora urayibuno munsi nejo bikagangura ukajya ugahaga ukabyuka n'inzara ubyuko niko biri byukahamuje gukora bamuruko buriri umugabo akarondera akazi kose kora kirazira kugasuzugura n'ukuri ndakapambura umugabo w'ubwenge akaramira bose mawe muri wese ajya mu giciro akora Mumukomera amashyi n'icyubahiro dukoranije ngaha mukomera amashyi kandi paeje yorganije urubanza mukomera amashyi kandi nanjye naririmbye neza. Asante sana. Amashyi menshi cyane kuri B-Face. Naho gera tabuze ya koti twayibonye. Sibyo none? Vyo turavuga ibyo tubonye amashyi menshi kuri kaya koti we. Murakoze cyane. Imbere yuko rero twabivuze basubira twihanganire kandi banoganze neza ibintu byerekeye amanota twagire duhamagare coordinateur wa paeje. Ibi rero navyo tukaba tubizemo ko hari umuntu adasanzwe muri caravane yagiye nyiri cyubare kazungu igihugu yagiye abikora neza
nifuje yuko coordinateur n'abateguye kumushimira bo kwegera ngaha bakamuvuga hanyuma bakamushimira. Murakoze. Murakoze cyane kumijambo. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu ndababwire yuko iyi minsi igera ku kwezi twari tumaze turiko turatembera igihugu, hariho umuntu yashoboye kudufasha cyane mu kugira ngo urugendo rugende neza, ibikorwa byose bariko turakora bishobore kugenda neza. Uwo muntu rero ugwaruka twari kumwe muri karavane bavuze bati nitwumva ngaha tutamubwiye yuko igikorwa yakoze ari igikorwa cy'iteka. Nagira nsabe uwo twita mu bisanzwe Kavuzi aze ngaha kugira ngo jewe nk'umutumwa nshobore kumuha ako encouragement abajene twari kumwe twashyize hamwe kugira ngo bashobore kumwereka baza mu nkomera amashi harabagwanyiza runyota abakozi ibikorwa birenze, harabamenye amabarabara izipira ikimoko ku mugongo kwizuba agahanga inyamushikura nyamwishi kugira haza imbere ni heza cyane itabire kubera ubutwari werekanye ubumwe n'urukundo amashyi abumva mu gushyira imbere ineza ya bose imbere murakoze cyane numva akanyamuneza kadasanzwe mu mpera amashyi abanyiyumviriye ko uhamira amashyi cyane. Amashyi menshi cyane. Bamushikirize rero aka envelope nako uru envelope. Urakoze cyane. Amashyi menshi cyane. Reka rero muri kano kanya twakire umusanzwe atwara ino juri yacu n'umutambukanyi wawe banyiri icyubahiro banyiri iteka, reka mwebwe mwese bubahwa mukoraniye hano kuri uno mugoroba turabahaye mwiriwe. Nk'uko mwabyumvise abatunganije runo rubanza kuno munsi batwizeye kugira ngo turongore umugwi ujejwe guhitamwo abajene b'inkerebutsi kugira ngo dushobore kubayitiramwo batatu bashoboye kubyifatamwo neza. Imbere rero yuko mbandanya gushikiriza ibyavuye mu kino gikorwa, nagomba mu nkundire mbanze mpamagare abagize uno mugwi ino jiri kugira banyegere hano, hanyuma tuje duheza tubandanye gushikiriza ibyavuye muno mugwi ujejwe guhitamwo aba bajene batatu b'inkerebutsi. Ego munyaruke. Ubwa mbere rero nagomba ngo nsubire ndabibutse uko uguhitamwo bano bantu tugomba ngo tubashirize mu kanya byagenze. Nibyo bari babivuze ariko twagira ngo tubibibutse. Ubwa mbere hoho twabamenyesha yuko hariho amajwi baronse biciye ku mbuga ngurukanabumenyi za paeji. Ayo nayo yafatiwe ko ku bice 30%. Aha rero muca mwumva no mu bizokurikira abantu bama bibaza yuko guhitamwo ababa berekanye imigambi yabo biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ko ataco bimaze. Murabyumva yuko bifise akamaro kanini. Uguhitamo kwacu twebwe tugize jiri byafatiye ku manota ashika 70%. Tumaze guteranya rero amanota umwe wese aba yaronse, haba ku mbuga ngurukanabumenyi tuyaharuriye ku bice 30%, tukongereza ko ayo umwe wese yatanze tuyateranije tukayaharurira ku bice 70%, twaciye turonka amajwi umwe wese yaronse kwijana.
ikindi noyibutsa nuko mu makritere twebwe baduhaye twafatiyeko n'amakritere 5. Kritere ya mbere icyo twafatiyeko cya mbere ni imvo nyamukuru yatumye umujene yiyumvira uwo mugambi. Icyamutumye gupanga uwo mugambi ni giki? Imvo ya kabiri, bambeye kritere ya kabiri ni akabijya kari mu kurangura uwo mugambi. Ni kuvuga icyo yerekanye cyo bagitandukanye n'ibyo abandi basanzwe bakora mu kunge nazoshira mu ngiro uwo mugambi wiwe. Ikritere ya gatatu ni uburambe uwo mugambi uzogira. Umunsi azoba yamaze kuwushyira mu ngiro, mbega afise amahirwe angana gute kugira ngo umugambi ntuzoce upfa ukivuka, ahubwo uzoshobore kubandanya. Ikritere ya kane ni ingaruka nziza uwo mugambi uzoshobora kugira ku butunzi bw'igihugu, eka mbere no mu kibano. Hanyuma ikritere ya gatanu ikaba ari ukuntu uwo nyine umugambi yashoboye kuwushikiriza mu majambo atomoye kandi mu mwanya yari yahawe. Aho hose rero umwe muri twebwe yashikiriza, yafata amanota yahaye uwo mujene ku manota 5 kuri kriteri imwe, hanyuma turateranya kuri bose, noneho turatora umwe wese ayo yaronse. Muca muvyumva rero yuko rwari urugamba musanzwe rutoroshe. Nigwari goroshe kubera yuko tubiravye bose by'ukuri bari inkerebutsi, bose ni inkerebutsi ku buryo mbere ku bwacu nka jiri twageze igihe turiyumvira tuti mbere birashoboka yuko bose baba bambere. Hanyuma ababitunganije batubwira bati oya ni ngombwa habonekemwo 3 bambere. Nimukora ibishoboka byose rero kugira ngo mubakurikiranye turonke abaza kuronka bwa bushimwe. Ari nacyo gituma rero amanota muza kumva twaronse muri uno mwanya ntibisigura yuko abatazoba babaye nabo 3 ba mbere batabitoye, ahubwo gusa nuko twategeza gutoramo 3 baje imbere y'abandi. Rero ko babitubwiye bitunganije, bagomba tubanze dusabe protocol kugira ngo idufashe, kuko igihe tuza gushikiriza amaji umwe wese yaronse tuza guhera nk'uko bisanzwe uwa gatatu, hanyuma dukurikize uwa kabiri, hanyuma bwa nyuma dukurikize kuwa mbere. Kandi aho hose aho tuza guhamagara umwe wese yari icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aza kuba yamaze gushika aho bamuteguriye abajeje protocol, kugira ngo atagenda ahereza ubushimwe bwatekanirijwe abo bazoba bahisemo. Ndabivuze kandi yuko nk'uko babivuze uza kuba uwa mbere aza kuronka agashimwe k'imiliyoni 20. Hanyuma ndakosoye kuko bwa mbere baramyobwa 25, ariko batumenyesheje yuko harimo kwihenda. Uwa mbere aza kuronka miliyoni 20, hanyuma uwa kabiri aronke miliyoni 15, hanyuma uwa gatatu aronke miliyoni 10. Rero twagomba twasabe mwebwe mujije protocol kugira ngo umuvyeyi wacu mukore nk'uko mwabitunganije ashobore kwegera aho mwatekanije batangira ubwo bushimwe, hanyuma natwe duce dukora igikorwa cyo guhamagara abo bahisemwo abandi. Murakoze. Murakoze. Yari cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi
nk'uko twabivuze twagomba dutangurire kuwahiswemwo ubugira gatatu kugira ngo tusangaha muze mushikirize akakanuke yateguriwe. Uwa gatatu rero wabaye uwa gatatu mwese nubakurikirana n'uwitwa Nico Yangereye Timote asanzwe ari wa wundi utamuranya bongo Amashyi menshi cyane atsindiye miliyoni 10. Timote nanyaruke Timote agiye dusabe bose uko ari 10 bigere hano.